Kuri uwa mbere bwari ubwa mbere abashinga amateka bemeza integuro y'ibwirizwa yerekana ingene leta yakoresheje amahera mu mwaka waheze. Abashika 75 kwijana nibo batoye ego, ariko abatari bake bari bagaragaje amakenga yabo kuko batigeze bamenya ingene amahera yo mu yindi myaka yakoreshejwe. Mu bavuze ko bagize amakenga harimo Terence Manirambona. Ariko nanje ndacafite amakenga afatiye ko iyi nteguro yirizwa iza atari uruhererekane rw'ayandi maproje dobadoregema twasiza gufatiramo. Ivyo ndi gitomboye niko novuga niko twadurekeye ku nyonzo. Nimba rero fiabilité canke credibilité y'amadone ari muri projet de loi kandi amakinga kwibaza nivyo canke sivyo canke nyakumushyiranganje ashaka guduha ibitigiri by'ukuri bihuye n'ukuri bidukagiye kuri ayandi maprojet de loi doregema tutabonye. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo yarabishuye. Kubera iki yaje ubu tugombye yuko ari umushinge wo kugira ngo ibindi bizokurikira bishobore kuronka aho bihagaze. Inyigisho cyane cyane twakura mu yandi maprojet de loi, rero recommandation zose zagiye ziba zimwe ku byo twarakoze byose kuva kuyo muri 2015 gushika kuri uyu munsi nta na hamwe twigeze tubona que ce soit la Cour des comptes yabiravye hari différence nimwe n'imiya y'isubstantielle d'ouverture yagiyemwo. Rero uyu munsi ko turonka ishimikiro tukabandanya nibaza ko atana kimwe byica. Byongeye nyaniteka yavuze ati mbega tubibagiye twavuye muri 2015 niyo byahereye sinibwirwa ndabigirako beaucoup de commentaires. Umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo amenyesha ko muri uwo mwaka leta yakoresheje imigambi n'ibindi bikorwa vyayo imiliyaridi zirenga 1690. Muri iyo nteguro y'ibwirizwa irimbura ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushiru w'2021. Abashinga amateka barashikirije ayandi makenga menshi ajanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga nyene mu bisata bitandukanye.